kumwe n'umukenyezi yobidondora. Murakoze, Yesu ashimwe cyane. Ku mazina yanje nitwa Irakoze Benigne, ndi umukristo wo muri Repentance and Holiness Revival. Muramahoro. Yego namahoro. Igikorane kimaze iminsi itandatu, uyu n'umunsi wacu wa gatandatu. Mubibona gute? Nukuri tubiravye iby'Imana iriko irakora muri Repentance, ntidufise ingene twobivuga. Imana yacu iriko irakora ibitangaza bidasanzwe, abagwayi bariko barakira, hariko hiyerekana ibintu bitangaje cyane. Twotumira n'umuntu wese akahishikira akaraba. Umuntu atashoboye kuba yoshika muri iyi minsi itandatu, yoba yahombye canke ntacyo bitwaye? Sinovuga ngo ntiyahombye, yarahombye kuko hariho ibimaze gukoreka bitari bike, ariko iciza haratariho ivyizigiro vyo kuronka nawe, kuko hariho iyindi minsi gisigaye twomusaba ko yohashika. Igikorane kizohera ryari? Kizohera ku munsi wa Mungu. Murakoze. Umwami Imana bahezagire. Mwitwa gute? Mwitwa John, nsengera muri Repentance. Repentance. Bisigura kusengera ngaha. Yego nsengera ngaha. Igikorane kiri ku munsi wacu wa gatandatu. Mubibona gute? Je cyo mbona kuno munsi wa gatandatu Imana iri kwirakora. Hari benshi biyumvira ko umenga Imana ntikora, Imana ntiriho. Ariko nabonye ko abagoye barakira, abamugaye bakamuguruka. Vraiment n'undi muntu wese atoba yizera Imana, ashaka kwizera Imana kuko Imana hano mushe turayifite kandi kwirakora byinshi bitangaje. Igikorane gisigaje iminsi mikeya, niki mwobwira abantu batarashobora gushika ngaha? Cyo nobwira umuntu wese atarashobora gushika hano nuko yaba uri hanze yaba uri hano ashobora gushika hano kugira ngo ashobore kwakira ubwiza bw'Imana, ashobore kwakira ikiganza cy'Imana, ashobora kuba agwaye imyaka myinshi afise ibibazo birebire byinshi, ariko ashobora kuba gushika hano kugira ngo abone ukuboko kw'Imana kuko Imana Mutwidondore. Nitwa Onera, nkabasengera ngaha muri Repentance. Vraiment ibitangaza biko birahabera, turatumiye n'abantu bashaka igitangaza kubera ukuboko kw'Imana kuko kurakora, kandi wizeye wese ko yobohoka canke agakira, yizeye Imana arakira nta kigora. Amasaha nk'aya igikorane kibera, abajene benshi baba bari muhira, hari aba bari bavuye ku mashuri, niki mwobabwira? Je vraiment nababwira ko Imana nushaka kwirutisha ibikorwa byo muhira, ariko uhaye ikibanza Imana urakira ukabona ikiganza c'Imana. Igikorane gisigaje iminsi mike, yobishika nk'ingahe kugereranje kizohera ryari? Igikorane kizohera kwa Mungu uza, niho kizohera, niho kizosozera igikorane. Hari ico mwobwira abantu batarashobora kuba bo kwitaba igikorane? Turabatumiye nejo kizoba, turabatumiye saa 9, nibaze vraiment babohoke, ushaka igitangaza wese arabona ukuboko kw'Imana. Nitwa Methode Kwizera, umuvugabutumwa wo mw'ishengero rivuguruwe mvugabutumwa ryo mu Burundi ERB. Igikorane mwakimenye gute? Igikorane d'abord mwungere w'iri shengero Prophet Ferdinand Bankuyi hasanzwe ari umuvyeyi wanje, kandi ndamukurikirana kuri Facebook, kuri YouTube, kuri WhatsApp turavugana. Urumva inzira zari nyinshi zo kubimenya. Musanzwe mutinjirira ngaha, mushitse muri iyi misi igikorane kigeze ku munsi wacu wa gatandatu, mwabibonye gute? Zanzo ntinjirira aha mugabo ndahaza kenshi, ndabizi ko iyo nje ngaha ndahungukira ibitari bike, ndahabonera ubushobozi bw'Imana, nkahigira ijambo ry'Imana. Uko nabonye igikorane nabonye bimeze neza cyane, kandi twizera ko Imana izoshishikara gukora n'ibisumbi vyimaze gukora muri iyi minsi itandatu. Niki mwobwira abantu batarashobora kuba bo kwitaba igikorane? Abantu bataritaba igikorane tubatera akamo kugira ngo bitabe igikorane. Abantu bararushe mu mitima, bararushe mu ngo, bararushe mu mitwe, ntibazi ko hariho umuti, ko Yesu ari umuti kandi atakimunanira. N'ivyo abantu bavuga ngo ntibishoboka ku Mana biroroshe cyane gusumba uko abantu bovyibaza. Murakoze cyane.